muri Masisi Sukhoi 25 ndetse n'amadrone CH4 niyo yongeye gukora ibara mu masasta y'uno munsi mu migwano itari sanzwe ikirahoza amakoalisho karabiri ndavuga coalition ya FRDC umve FDNB wazarendo ndetse na coalition ya RDFM 23 Deltabara ndetse twigwaneho na Gomino. Aya niyo makuru novuga yuko ibiriko biravugwa ngaha muri Masisi, ubona yuko ibintu bidasanzwe kubera ku munsi w'ejo indwi yose iheze twagiye tubabwira kira operation ko yagiye iragenda naho byagiye biraba ndetse tunababwira n'ubuce ino coalition ya FRDC yashoboye kuba yigarurira nubwo haba ibitambo byinshi by'amaraso yashoboye guseseka kubene igihugu bashoboye guhura n'amabar perdu. Ibi byose turaje tubive imuzini muzongera ngo dushobore kubabwira byinshi kubijanye na zino operation ziriko ziyabasivyo gusa tuza kubabwira kwijanye n'umukoloneli w'igihugu cy'u Rwanda ari ku izina rya Murinzi Emmanuel nawe yashoboye gusiga ubuzima mu migwano yari kirabera muri Warungu. Ndazi benshi marayimenye ariko umurindira ko tubaho muco bijanye n'iyo nkuru, ariko nababwira yuko inkuru yose nabuze kuba nayironka no gutumire ko twobana makinogano kugira ngo ushobore kuba bikurikira uko ibintu vyifashe. Byose sivyo gusa tubaza gusimbira mu gisagara ca Goma, ni gisagara gisanzwe kimaze hafi amezi 8 mu mino y'inyeje amazi cy'u cy'u Rwanda. Naco amakuru dufise nuko abene igihugu baba muri bino bisagara badatuje, babayeho nabi, bariko barakubitwa kujya kw'ibikoko. Ibi byose turaje tubibahe mu camake y'amakuru yacu no munsi. Byo gusa mu joro ryakeye kwa kane ushira wa gatanu no harashoboye kuba igitero kidasanzwe c'indege aho coalition FRDC yashobora kuduza no madrone CH4 na yakora ibintu bitari vyiza kunyesha mbazi y'u Rwanda ahasanzwe hari amabuye y'agaciro azinyesha mbasanzwe zicukura ubutare. Nuko rero mwebwe tugiye kubana makino iganiro ndabaha ikaze, ndabaramutse kinuko ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri igano cacu cy'uno munsi. Turacari igenekezo rya 2022 kwezi no ku 11 umwaka n'ibihumbi 2025. Ndamutsa cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi mwerereye muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, n'abari muri Aziya. Reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubaye n'ikaze muri iki kiganiro cacu cy'uno munsi. Ndavuga yuko ari kiganiro kigiye kumara kanya gato cyane kugira ngo tubashe kumenya ndetse tunababwire n'ibiri ku mirongo y'urugamba. Ubona yuko ibintu biba bidasanzwe. Mu nkunde duhere ngaha muri territoire ya Masisi, neza na neza turacari muri Nord Kivu, ariko tuzaza gusimbira no muri Sud Kivu tubabwire operation ko zifashe neza muri Warungu. Ariko reka tuanze dutere ngaha muri Masisi. Muri Masisi amakuru dufise nuko kuri uno munsi w'igenekerezo ya 2022 coalition FRDC yongeye kwifatira mu gahanga maze igaba ibitero ahasanzwe hari izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byabaye mu gihe zino nyeshamba zari muri aka gace bitwa Kibanda, neza na neza yo muri localité ya Kasopo, niho zino migwano yashoboye kubera. Ndetse amakuru dufise nuko abame mu bene igihugu baba mu bwo buce abenshi batashoboye kuva mu mihana bivanye n'urusaku rw'imbunda cyangwa urusaku rw'inkoho nini na ntoya zariko ziravugira. Mw'ivyo byagiye gutuma abene igihugu benshi batari bake baja gusenga batajayo, abaja mu mirimo itandukanye atavyo bakora mu kwanka yuko bashobora gusiga ubuzima muri ino migwano yari kirabera ngaha muri Kibanda. Rero tubabwira nuko Kibanda yari sanzwe ifiswe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, mbari yabimanye hafi amezi 2. Muga amakuru dufise nuko bidasubirwamo FRDC na coalition yose muri rusange yamaze kuba yigarurira mu buryo budasanzwe. Ushobora kuba mwibaza ati nyamba M23 canke izino nyeshamba z'u Rwanda zavuye muri ino bibanza byagenze gute, byari bimeze gute? Amakuru dufise twababwira nuko FRDC atangwano ibitwa infanteri canke ko Rwanda imbona nkubone yigeze ihaba. Amakuru dufise nuko hashoboye kuba ico bita operation aérienne, niyo yashoboye kuba yibasira benshi mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda maze bashobora guca basiga ubuzima muri ino migwano. Amakuru dufise nuko abagera kuri 27 bari bamaze kugaragara imirambo, mu gihe bakomeretse
ndetse n'abacitse ku icumu bari bamaze kuba bava muri aka gace bitwa Kibanda. Abenegihugu bava mu bwo buce batubwira yuko zino nyeshamba zimaze gukubitwa zikava muri buno buce bagiye kubona zigaruka buke buke maze ziza gutora ino mirambo yabo, nubwo bo babivuganya agashavu bavuga yuko ati kubera iki batacibarasa mu gihe bari baje gutora ababo bari baguye ngaha ku mirongo y'urugamba. Rero mwumve yuko bidasubirwamwo hafi ya Kasopo mu gace kitwa Kibanda karimwo FARDC 5/5 kandi ari agace kigaruriwe hakoresheje inguvu nyinshi. Biboneka yuko n'agace kari très stratégique ku buryo iyi FARDC idashobora kuvuga ngo isamare, kuko iyi M23 bagisamara umwanya n'umwanya baraza kuba bahagarutse maze bisubize kano gace gasanzwe karimwo n'imari zigiye zitandukanye tutorinda kuvuga. Yindi nkuru nuko abenshi bari bamaze imisi batubaza kijanye n'umusirikare ari ku ipeti rya colonel w'igihugu cy'u Rwanda yaguye ku mirongo y'urugamba neza na neza muri Warungu, aho yashoboye kuba muri ambuscade yatezwe na FDNB canke n'igisirikare cy'u Burundi. ni mu gihe uyu mukolonel yaraje mu bijanye n'amahamforo ku bari ku mirongo y'urugamba, ariko ntivyamukundiye ko ashobora kuba yoshikiye ariko aragenda, kuko amakuru dufise nuko bari bamenye amakuru yuko hariho iyindi hamforo igirize, maze barabitegura babatego birangira inyeshamba zitari zike harimo n'uno mukolonel w'igihugu cy'u Rwanda yitwa Murinzi Emmanuel yashoboye guca ahasiga ubuzima. Amakuru dufise nuko bamwe mu bati bagera ku 12 nabo bashoboye kuba babipfiramo, nubwo hariho abashoboye guca bacika bariruka bahungira mu mashamba yo muri buno buci. Amakuru dufise nuko uwo Emmanuel umurambo wiwe leta y'u Rwanda itashoboye kuwuhabwa. Amakuru tugitohoza turacashaka kumenya eske umurambo umeze gute, wazarendo barawushinyaguriye. Gushinyagura umurambo ni donc ukubita ikintu cyapfuye. Iyo kubise ikintu cyapfuye canke ugombye kubabaza ikintu cyapfuye bavyita hari gushinyagurira umurambo. Abanyarwanda bo nibukunda kuvyita. Ariko gizino sama ko dufise nuko no murambo wa Murinzi Emmanuel Colonel ataburashikirizwa leta y'u Rwanda, ubwo tuzobabwira nashikirizwa ko bategerezwa kuwutangare wazarendo. Nubwo bimeze uko barashobora kuba baretse kuba baramutanze kubera agashavu, ariko reka tubirindire kumbura ibihe bizotwereka ukuri kwa nyako. Urazugiye kariyo karico gitanga inyisho nziza kubijanye n'ibiri ko biraba ku butaka bwa Kongo bijanye n'uno mukolonel Emmanuel Murinzi. Rero sinobiteba ko cyangwa ndayifatira umwanya munini. Ikiza nuko twamana namwe kugira ngo mbashe kubabwira byinshi babigezweho, mbashe kubabwira situation actuelle y'ubuci ubugiye butandukanye, yaba Sud Kivu cyangwa Nord Kivu, yaba ku mpande zose n'amakarisho karabiri, maze nkababwira uko ibintu biba bihagaze. Ni makuru dufise nuko aba mu gisagara ca Goma, ndavuga abakongomani basanzwe baba muri kiya gisagara kuri uno munsi niho bakubiswe uwo gupfa. Novuga yuko bakubiswe inkoni z'akataraboneka. Ni mu gihe abo bakubise bagirijwe yuko batari bagiye ku kivirusi canke ku musada, vyatumye bamwe mu bene igihugu bakubitwemo biteye ubwoba, maze amakuru dufise benshi bakaba baciye bajanwa kuvuzwa inyuma inkoni zidasanzwe bariko barakubitwa n'izi nyeshamba canke n'igisirikare ca RDF kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mumve yuko kuva M23 ifata buno buce, ndavuga za Bukavu, za Goma, za Sake na Minova, kuva igifata bino bisagara nta bene igihugu na bamwe bari mu bwo buce atari abanyarwanda bigeze bumva borohewe. Benshi bakomeje gutotezwa, abandi bakanyuruzwa. Hari abo batwara mu gisirikare ku nguvu, ivyo twagiye turibaha mugabo kugiza nino saha, mu gihe bo baza bavuga ko bariko baraharanira agateka k'umwene igihugu, na cyane abo bita ko bavuga ikinyarwanda mu gihugu ca Kongo. Muga uno munsi nibo bariko barababareza igufa, kandi vyitwa yuko aribo babacungira umutekano, bariko baraharanira agateka kabo. Duca dutahura yuko nyamba uno munsi hariko haraba uko gukutwa kwa bene gihugu. Eske ivyo baba bariko barabaronderera bazobiha ibimuga bamaze kubavuna?
iki ni ikintu umuntu wari wese akwiye kwibaza, zinyamba umuntu uri uramuhigira akazoza kiwe ushaka azogashika hari kimuga. Ivyo ni ibintu rero bica bitwereka ibintu vyinshi, katwereka yuko ino M23 atabwo ihari ku nyungu z'abene gihugu ba Kongo nkuko twama tubivuga, ahubwo ihari ku nyungu z'abagabo cyangwa z'agatsiko k'abagabo bamwe babikenereye inyungu zabo. Rero ibintu two bitebako twama tubabwira uburyo abene gihugu batuye muri bino bisagara babayeho nabi ku kijanye n'umutekano, bakubitwa bagakubagurwa, abakobwa bagafatwa ku nguvu, abagifise twabo bakatunyagwa. Ibyo twage tubabwira incuro nyinshi, ariko menye yuko ino M23 ico yishakira atari kuhabuza agateka k'umukongomani canke k'umukongomani avuga ururimi rw'ikinyarwanda, ahubwo ari inyungu zabo nkuko babikomeje kubitwereka inshuro nyinshi. Rero inkuno vuga ko nohereza ko muri no camake nuko mwijoro ryo kuwa kane buca ari kuwa gatandatu buca ari kuwa gatanu, drone za FARDC zarashoboye guca zishwanyaguza hasanzwe hari ibirindiro bya M23 ahanyene muri Masisi, hasanzwe mbere hacugurwa amabuye y'agaciro. Ati byayimeze gute, byaje byafashe gute? Hari mu masaha y'ijoro niho FARDC yashobora kuduza amadrone CH4 maze yibasira bikomeye ibirindiro vya M23, ndetse hariho na burya buzu burya bajya bacukura amabuye babamo, ndetse n'ibirombwe. Amakuru dufise nuko byashoboye guca bitegwa amabombe kugezana n'ubu ahari ko hari inzahabu ndetse n'amabuye y'agaciro. Tubabwira yuko ibintu bidasanzwe bisa nuko byamaze kwangirika, ndetse amakuru dufise umusango yari yababwiye abari basanzwe bahakorera, ndavuga abashinwa baciye biruka cyangwa bahungira mu gisagara cya Bukavu inyuma yuko bakomwe muri ibi birombe bari basanzwe bimbamo amabuye y'agaciro. Ese ngomba kubarambira, ngomba kubabwira byinshi kumbure byinshi tuzaza kubivuga mu buryo buri live, mu buryo bw'ikibiriraho ibirere n'ibidukundira, kanike bantu remwe mwese twabanye. Nizera yuko mwashoboye kumvira byinshi, kandi tukibanye kuri uno munsi mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.